umwami ahimbazwe kandi ashimwe kubwo ijambo ry'igiciro tumaze kumva. Ndibaza ko ariko bimeze kuri twebwe twese igihe cyose iyo dusomye ko Imana yihishuye muri twebwe, hadugamwo inyota y'ibwina ko Imana igomba kutwihishurira. Ijambo ryose ry'Imana mu by'ukuri ryatanzwe kugira ngo ritwereke ibyo Imana yakoze kandi itumenyeshe kandi ibyo yakoze yakoreye abandi, iragomba kandi natwe kubidukorera kuko yihishura igihe cyose natwe iragomba kutwihishurira. Nimba dukurikira inkuru zose z'isezerano rya kera mu nkuru z'agakiza, turabona ko Imana yiyeretse Aburahamu, yamuhaye isezerano. Hanyuma igihe Isaka yagomba gutangwa kw'ikimazi, umwami Imana abwira Aburahamu ati ntugende tange ko ikimazi ku musozi uwo nzokwereka. Haranditswe ngo igihe Aburahamu yagenda haheze iminsi 3 abona wa musozi. Mbega n'umusozi uwahe yabonye? Umusozi witwa Moriya. Ni neza hajya Aburahamu niho aho yatangiye kimazi Isaka, niho Salomo yubatse urusengero. Murashobora kubyisomera mwebwe ubwanyu, byanditse mu gice cya 3 murongo wa mbere mu ngoma za 2 gice cya 3 ku murongo wa mbere. 2 Chroniques chapitre 1 Après cela, Salomon commença à bâtir le temple du Seigneur à Jérusalem sur la montagne. Maze Salomo atangura kubaka ingoro y'Uhoraho i Yerusalemu ku musozi Moriya, aho Uhoraho yiyerekeye se Dawidi, ariho nyene Dawidi yashinze ku mbuga ya Orunani Umunyebusi. Murashobora kuraba rero ku nkuru za Aburahamu, muca mubona ni aho nyene aho yagiye gutangira ku kimazi Isaka. Murashobora kuraba kuri Gedewo igihe Imana yamuvugisha. Murashobora gukurikira abantu batandukanye b'Imana. Abagabo bose bari barongowe na mpwemu w'Imana, bari bazi aho bategezwa kuja kandi bari bazi ahantu ikibanza ico Imana yari yacaguye, kandi bose bagenda mu merekezo amwe, bose barongorwa na mpwemu w'Imana umwe. Si Aburahamu, Isaka na Yakobo gusa, oya, abo bose abo Imana yahezagiye igakoresha. Mu by'ukuri turamaze kumva amajambo y'Imana menshi. Murazi yuko nanje ndi mu bantu bibaza yuko bikwiye gusoma ijambo rigufi, ariko iyo twumva ijambo ry'igiciro ryiza, mu by'ukuri twoshobora kurisoma igice cyose. Ijambo iryo Imana ituvugishamo, mbere ikatubwira mu buryo budasanzwe. Mu ngoma za 2 mu gice cya 5, reka nshimike ku murongo wa 5. Hano haravugwa ingoma za 2:5. Nuko badugana iyo sandugu n'ihema ry'ibonaniro, bo n'ibintu byera byari mu ihema byose. Ku murongo w'indwi, maze abaherezi binjiza iyo sandugu y'isezerano ry'Uhoraho
bayishikana ahayo prévue pour elle. bayishikana ahayo Dans la pièce arrière haruguru mu ngoro de la maison, dans le ariho hera cane sous munsi les ailes. y'amababa y'abakerubi. On pourrait également lire kandi dans le twoshobora gusoma bino mu isezerano rishasha mu cete c'abaheburayo l'arche de l'alliance ko était isanduku placée dans ry'isezerano ryaje ahantu très saint. ahera hahera. Que les chérubins abakerubi au-dessus de l'arche bari hejuru y'isanduku y'isezerano kandi umuherezi yahinjira rimwe ku mwaka. c'était le lieu où Dieu se révélait. hari ahantu imana yihishurira n'abaheburayo 9:7 niho imana yavugira kuko niho hantu Où se trouvait ahari sa parole. ijambo ryayo. Là, on Aho trouve la parole de Dieu. ahari ijambo ry'imana aho niho imana ivugira. imana ntiyavugira mu ntangaro ahatari ijambo ryayo, Mais dans le lieu très ariko yavugira hera hahera où la gloire, aho ubwiza bw'umwami la gloire ubwiza de Dieu le Seigneur est apparu. bw'umwami imana bwagaragarira ahari ijambo ryayo. aho niho imana yavugira. Il n'en va pas autrement. nta kundi bimeze uno munsi ntibitandukanye. imana ivugira gusa ahantu ijambo ryayo riri, kandi ijambo ryayo ntiri ahantu mu ntangaro, oya riri ahantu ahera hahera. kandi iyo turaba ibyiyumviro nk'ibyo turakorwa ko mbere twosoma mu isezerano rishasha ahanditswe Le temple s'ouvrit urusengero fut visible. rwarugurutse maze isanduku ry'isezerano riraboneka. ibyashize Yohana 11:9. imana yari ifise ikoraniro mu isezerano rya kera, Et la parole, kandi ijambo j'aime ryo particulièrement se trouve nkunze dans cyane riri le chapitre mu 6, gice cya gatandatu ku murongo wa 11. il est écrit ici de haranditswe hano mu ngoma za kabiri gatandatu umurongo wa 11. niho nateretse isanduku dans laquelle se iri mu isezerano ry'uhoraho de l'alliance yasezeranye n'abisirayeli qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Donc Dieu a rero authentifié imana yaremeje icyo kintu, yari amasezerano, un testament, une alliance isezerano conclue. iryo imana yari yakoze. aha iyo uguze ikibo, inzu canke iparisere, ucuja kwa notere mukandika ikintu mukagisinya, ariko imana yaguze ubwoko bwayo, yarabucunguye, yacunguye ubwoko bwayo, ikorana nabo isezerano, yashizeho isezerano ryanditse, yarishize mu isanduku ry'isezerano, aho yagombye kumenyekanisha ngo ubu bwoko ni ubwanje, narabucunguye. icete ngiki cyari mu isanduku ry'isezerano icanditswe. nimba tugomba gukurikira ibyo byiyumviro byose, turazi yuko mu isezerano rishasha naho umwami yaracunguye ishengero, aricunguza amaraso yiwe, kandi ni urushengero rw'imana nzima. nk'uko kiriya gihe salomo yubatse urushengero nk'umwana w'umubiri wa dawidi, ariko umwana w'impemu Kristo yaravuze ati nzokubaka ishengero ryanje, amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyiza. muramaze kubibona mwese nk'uko naje nabibonye. hariho neza neza abahereza 120, si 118, si 65, oya 120. ndababaza ni bangahe bari ku musozi igihe ishengero ry'isezerano rishasha ryatangura, igihe umuriro w'imana wamanuka? bari bangahe?
comment l'esprit ingene mpemu w'imana yarongoye yahishuye comment Dieu ingene imana yatunganije ibintu kabiroranya. enlevé nos chaussures. Tugomba gukura ibirato byacu tukavuga tuti turahagaze ahantu hera Imana, nta na kimwe kiba ku gihamana, byose yarabitondetse mu buryo bw'igitangaza. 120 bari bakoranye igihe umuriro wa mpemu wamanuka kuri Pentekoti. Hano hari abaherezi 120 bavuza inzamba, byari biki? Isaha yari yashitse, urushengero rwari ngaho, ariko atasandugu y'isezerano, ata kintu cari mu isandugu y'isezerano. Nabivuze inshuro nyinshi, ata jambo ry'Imana. Isandugu y'isezerano ryari kuba ari igiti, ariko harimwo ijambo ry'Imana muri rya sandugu. Muri irya sandugu wari gushobora kuvuga ukavuga uti reka tubivuge dutekanye, oya, cari ikintu kidashobora kuronka agaciro hamwe n'ijambo ry'Imana. Ata jambo ry'Imana tuba turi bumba tutagira ijambo ry'Imana, ariko iyo ijambo ry'Imana riri muri twebwe, Imana ikaba yakoranye isezerano natwe, aho rero turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Nibyo bigize itandukaniro. Ibintu byose birafise impera yavyo. Hano bivugwa ngo isandugu rishira ahantu haryo, mu kuvuga ni ahantu ahera hahera, musi y'amababa y'abakerubi, ata musi y'igitutu c'umuntu kiriho, ariko muri gahunda y'Imana, ahantu mu rushengero kandi ahera hahera. Mu Bami ba mbere igice 8 umurongo wa 15, Salomo yaravuze mu Bami ba mbere 8:15, aravuga ati nihahimbazwe Imana ya Isirayeli, yavugiye muri Dawidi data, kandi kubw'ubushobozi bwayo yashohoje ibyo yari yaravuze. Akavuga ati sohoje amasezerano yose, n'ayanyuma turindiriye izo yasohoza. Iyo akanwa k'Imana kavuze, Imana icunga ijambo ryayo kugira ngo irishire mu bikorwa igihe kigeze. Dawidi yarazi ukugomba kw'Imana mu mutima wiwe, yagomba kubaka inzu, ariko umugambi w'Imana kwari kubaka urushengero akoresheje Salomo. Hano kandi haravuzwe Abami ba mbere 8 umurongo wa 18, tu as bien fait de désirer bâtir une maison à mon nom. Verset 19 seulement. cumi n'umunani. Ariko waraho abarira data Dawidi ati, ko wari ufise imigabo mu mutima wawe yo kunyubakira izina ryanje ingoro, wagize neza kuvyiyumvira. 19 atariko wewe ntuzokubaka iyo ngoro, izokubakwa umwana wawe Imana igihe cyose izosohoza amasezerano ayo yakoze. Ikintu ciza nico twasomewe igihe Salomo yaheza gusinga, umuriro waramanutse uvuye mu ijuru utongora ikimazi cyo koswa, maze ubwiza bw'Uhoraho bwuzura mu rusengero. Bakundwa, turamaze kuvuga ibyo jo ku mugoroba. Twarafashe imirongo ya Pawulo n'umurongo umwe w'umuhanuzi Daniyeli. Muri ivyo bice bibiri handitswe ngo barasenze, Imana irishura.
Dieu ne répond imana pas là ntiyishura ahantu bariko baraharira canke bavuga ariko ahantu sont tendues. ibi bahanye ibiganza ahantu amasengesho bayarungika ku ntebe y'imana ahantu Où la promesse aho isezerano iryo yakoze ribona ugusohora iminsi yose hariho abantu a pu se abo yashoboye kwihishurira et se faire connaître. no kwimenyekanisha uko niko imana iminsi yose yakoze Toujours. iminsi yose Il n'y a pas eu un seul homme ntihigeze haba umugabo n'umwe vécu, yoba yabayeho ont vécu. mu bintu abandi babaho umugabo w'imana wese umuhanuzi wese umwana w'imana wese C'est fortifié. yarikomeza akihagurutsa kubwo iby'imana yaba yakoreye abandi ariko umwe wese yakora umwimenyerezo wiwe n'imana kandi ibyo ntibirahinduka n'uno munsi igituma imana yishurira aburahamu byari byiza cyane ariko kandi yishuriye isaka byari byiza ariko kandi yishuriye na yakobo yishurira abahanuzi iminsi yose byama byemezwa mu byanditswe byera ko imana yihishurira abayirondera kandi baza kuri yo haravugwa hano mu ngoma za kabiri indwi umurongo wa gatatu abana b'imana bose bo muri isirayeli babona hamanuka umuriro n'umwotsi ku nzu maze bose barunama bahimbaza umwami mu kuvuga bati ni byiza kuko ubuntu bwayo ni ubw'ibihe bidashira igihe abo bantu babonye iby'imana ikora baciye bapfukama igihe abantu b'i Yerusalemu babonye iby'imana ikora nabo barasemereye bati none bene data dukora iki bakundwa dukora iki kugira ngo dukizwe inyishu icirashika ngo inyishu imaze kuboneka ubugingo 3,000 biyongeye ku ishengero aho imana yishura n'umuriro ibibazo byose bironka inyishu kandi imigani yose ironka isobanuro kuko nkuze kubivuga ibi mu buryo bw'imbere bituzana natwe ngo tutaramure ibiganza tubitaramurire imana atakurakara atagukekeranya hanyuma dusenge mu buryo imana ishobora kumva kandi ikishura hano mu gice c'indwi haranditswe ku murongo wa 14 ngoma za kabiri kane indwi 14 maze abantu banje bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi nuko nanje zokumva ndi mu ijuru mparire ibyaha byabo hize igihugu cabo amen Murongo wa 15 uhereye ubu nzokwama hereza inyonga zanje ndabe ntege amatwi yanje numve amasengesho asengerwa ahantu amen yari nk'ubuvugishwa Salomo yarabivuze ariko ni Imana niyo yavuze kuko Salomo yari gushobora kumva hama ntiyishure ntiyishugwe ariko Imana irashobora kumva ikishura igatanga inyishu Imana niyo yavuze iravuga ngo ubwoko bwitirirwa izina ryanje nibwicisha bugufi bugapfukama bukansenga bukarondera mu nyonga hanje bukagaruka bugaheba ingeso zabo mbi nuko nanje nzokumva ndi mu ijuru amen
je lui donnerai je lui ntarire ibyaha byabo nkize igihugu cyabo. Hanyuma acaza isezerano 15. Uhereye ubu uzokwama ntereza inyonga zanje ndabi, ntege amatwi yanje numve amasengesho asengerwa aha hantu. Hari ahantu nk'uko tumaze kubivuga aho Aburahamu yari yahawe n'Imana. Hari ahantu Imana yari yeretse Aburahamu, aho Imana yari yacaguriye ngo imuhezagire. Mbega haso ikimazi cya Isaka cyasobanura iki? Isaka umwana w'isezerano yategerezwa gutangwa ko nk'ikimazi, kandi yari amaze gushigwa ku gicaniro. Inkota yari yamaze gukurwa mu bwubati, yagomba kumanuka. Umwami aravuga ati Aburahamu, Aburahamu. Ikiganza gifashe inkota kiguma hejuru. Aburahamu araba iruhande yiwe, abona imfizi y'intama, imfizi y'intama ifashwe mu gisaka. Icyitegererezo cy'umwagazi w'Imana kuri Kristo. Nubwo Kristo yari gupfa, iyo adapfa ntihari kuba gucungurwa. Ariko Kristo umwagazi w'Imana yaraducunguye twese. Ayo mashusho yose, ibyo bitutu byose bifise ico bisobanura. Kuri Kristo isezerano rya kera, ku isezerano rishasha hariho Isaka umwana w'isezerano. Kristo niwe mucunguzi yasezeranywe, kandi yaduhaye isezerano yuko natwe ubwacu tuzoba abana b'amasezerano b'Imana, tukumva ijambo ry'Imana, ijambo ry'isezerano nk'imbuto ya Aburahamu. Imana yavuze kera ngo uhereye ubu, guhera ku munsi aho urusengero rwubakiwe, urusanduku y'isezerano igashigwa mu kibanza cayo, hamwe n'amasezerano Imana yari yakoranye n'ubwoko, ijambo yari yavuze. Guhera uriya munsi Imana yarishuye kandi iravuga ati amaso yanje azokwama yuguruye, kandi amatwi yanje azokwama abangiriye ku masengesho akorerwa muri kino kibanza. Amen. Imana umwami ntiyavuze ngo inzu yanjye zo kwitwa inzu y'amasengesho. Yesaya 56 umurongo w'indwi ngo mbe yavuze ngo inzu yanjye izoba aho guterera inkuru, aho kuyagira. Oya, yavuze ngo inzu yanjye izokwitwa inzu y'amasengesho kubw'ubwoko bwose. Imana yafashe ishengero mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, irarisohora riba ishengero ryayo. Ishengero ryayo ni ishengero rw'amasengesho, kandi aho Imana iragaragara, nta zindi nzira ziriho. Kandi twese turifuza yuko yobikora mu buryo bwa kazoza. Arabandanya ubu rero umurongo wa 16, kuko ubu ntoranije iyi ngoro, ndayejeje ngo izina ryanje riyibemwo ibihe byose. Iyo dusubiye gusoma muri Etienne avuga ngo inzu Imana ntiba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu, kuko Uhoraho aravuga ati ijuru ni intebe yanje, isi ni ndava y'ibirenge byanje. Ngo none ikibanza canje kuruhuka ni icyahe? Aho noba ni hehe? Imana nzima yari yubakiye inzu nzima, igira ubuntu kubayipfukamira, kandi irumva ugusenga kwabo. Amasengesho azokorerwa hano hantu atari ahantu hariho hose, oya, akorewe hano muri kino kibanza. Murongo wa 16 ngo ubu rero ntoranije
kuko ubu ntoranije iyi ngoro ndayejeje ngo izina ryanje riyibemwo ibihe byose et kandi j'aurai toujours nzoyamiza dans ce kw'inyonga lieu mes yeux zanje et n'umutima wanje iminsi yose amen. oh, si nous appliquons Oh, cela ese avec ibi le twobishyira Nouveau Testament, ku ishengero ryo mu isezerano rishasha bisobanura yuko imana yitoranirije ubwoko une église ishengero et cette église kandi iryo porte shengero son nom. ryitirirwa izina ryiwe kubera iki izina ry'umwami twarihishuriwe kubera impamvu yahe ngo zoshira izina ryanje muri ino ngoro C'était ryari le nom de la ryari izina ry'isezerano Dieu Seigneur dans l'Ancien imana Testament. umwami mu isezerano rya kera kandi ni izina ry'isezerano imana umwami mu isezerano rishasha L'église du Nouveau ku bw'ishengero ry'isezerano rishasha igihe imana yiyereka moyize yamwiyeretse nk'imana ya aburahamu isaka na yakobo iramubwira iti avec mon nom Yahvé yawe niryo zina ryanje sinabihishuriye kuvayo gatatu ni ukuvuga iki izina ry'isezerano imana umwami ryatanguye kugira ububasha igihe imana yashyiraho isezerano hamwe n'ubwoko bwiwe niko bimeze kandi no mu isezerano rishasha izina ry'umwami ririmo agakiza no kubohoka en vigueur au moment byatanguranye n'igihe agakiza no kubohoka byatangwa toutes ces choses byatangwa ibyo bintu byose profondes ni iby'ibyina kandi ni byiza cyane ne peut pas ku buryo tudashobora kubireka acceptons twemereye mu kwizera ayo masezerano ayo imana yakoze pour nous ubwacu et disons le kandi tubivuge Seigneur, tuti nous mwana sommes aussi ton peuple. natwe turi ubwoko bwawe Nous portons natwe dutwaye izina ryawe nous natwe turakoranye pour te rendre kugira ngo tuhure nawe kugira ngo tuvugane nawe kugira ngo twakire inyishu yawe kandi turazi yuko wuguruye amaso yawe kandi amatwi yawe sont ouverts. uyabangiriye Tu vois, urabona tu entends, urumva tu exauces, urishura tu pardonnes, uraharira tu donnes le uratanga agakiza Ce sont ku bantu promesses. n'amasezerano Dieu a ayo imana yakoze et nous ne laissons personne ntitureka muntu n'umwe les contester. ahari ngo Mais que abyange oya ukwizera kwacu ancré ici gushingiye hano kandi imana tuyifatira ku ijambo ryayo bakundwa inyuma y'uko salomo amaze gukora byose lui avait ibyo été demandé, Dieu yari a yasabwe répondu imana yarishuye lui-même. ubwayo Il n'a pas eu besoin de ntiyakeneye prier. gusemerera Il a tendu les mains, yarambuye ibiganza levé les yeux. araramurira amaso mu ijuru Dieu ne s'est pas imana contenté de regarder. nayo ntiyaravye gusa iyo yayaciye imanuka ubwayo irihishura bakundwa ndibaza kandi namwe ndababaza muri kino gitondo nitwa harura yuko imana iza kuza hagati yacu ikatwihishurira C'est la grande ni question. ikibazo kinini cyane Nous nous réunissons mbega canke turakorana gusa ngo turabe ivy'imana yakoze muri kahise dans le passé. muri kahise Ce que ivyo nous attendons, byo turindiriye nous le recevrons. turabironka Si nous nous réunissons nitwakorana avec la seule intention, dufise intumbero la seule imwe certitude, n'ubushizi bw'amanga bumwe ko imana izotwihishurira aho rero izotwishurira il n'y a pas d'autre nta moyen. bundi buryo buriho ariko nimba duhagijwe n'uko imana Qu'à nous. i- 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 Et qu'il nous itubwira parle. Alors Dieu fera que nous parler. imana iraza Mais kutubwira Dieu gusa ariko Dieu ne s'arrête pas là. imana ntigarukiraho À seulement nous parler. ntigarukira kutubwira gusa Contemplé hier. ejo twarabibonye igihe umwami yabwira sawuli ku nzira y'i damasiko Qu'est-ce ce que cela a donné? mbega ibyo byatanze iki nk'icavuyemo Qu'il entra en ni prière. uko yaciye aja mu masengesho umwami acabwira ananiya ati ntugende mu nzu D'un juge y'uwitwa
d'un Judas et witwa yuda de quelqu'un appelé Judas. umuntu yitwa yuda Recherche sur urondere ubaze umugabo yitwa Sawuli w'itarisi kuko Heraba ariko arasenga kuko ari ariko arasenga Imana yaciye yishura co kimwe uno musi co kimwe uko byari kwa Salomo niko byari hose aho abantu bahamagawe bagakogwa ko bagahabwa n'umwami bakaza baca baza gusenga kuko muri bo havukamwo inyota yo kugira umwimenyerezo n'Imana. Sawuli yaramaze kumva ijwi ry'umwami yari gucagenda akavuga ati oh umwami yamvuganye nanje umwami yambwiye oya yaciye atangura gusenga haleluya. umwami yabwiye Ananiya ati genda umurambike ku biganza aronke ukubona kandi yuzure mpemu yera. Imana ikora bya bindi nyene uwo ibwiye aca muri we havukamwo inyota y'ibwina. Inyota iyo Imana nayo igomba kwishura guhaza. Twarabivuze iyo Imana ishize muri twebwe inyota kugira ngo tugire ikintu runaka tunyotegwa iba imaze gutegura ikintu kuri twebwe mbere n'igihe tutaragira inyota niza ico kintu imaze kugitegura. Uko niko twizera yuko izogaragaza ubwiza bwayo muri kino gihe. Haleluya, amen. Ikintu kimwe ico dutegereza gukora ubu ni gushira isanduku ry'isezerano ahantu habereye tukamenya neza tudakekeranya ko Imana imaze kuvuga kandi ko mu ijambo ryayo natwe ko duhamagawe ko iduhamagariye kuri yo kugira ngo itwihishurire. Niko byamye bimeze igihe Imana umwami yabwira Mose cyangwa ikabwira umuhanuzi uwo ari we wese igihe cyose kwari kugira ngo yihishure. Niko bimeze no ku ishengero ry'Imana nzima muri kino gihe. Imana yatubwiye mu ntumbero imwe ni ukugira ngo itwishurire iduhe umugisha uwo yasezeranye. Mu by'ukuri hari imirongo myinshi ivuga amasengesho ariko umwami yarumvise ibyo abigisha bibe bamusabye kera. Baramubwiye bati nutwigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa biwe gusenga. Mbega byari biki? Ntiyari ngo twigishe kuririmba canke kuvuga ubutumwa bwiza, ariko twigishe gusenga. Turafise impano za kamere ariko amasengesho tugomba kuyahabwa n'Imana. Ni uguhumekerwa mu bugingo, ukuvugana n'Imana tugomba kubihabwa. Ibyo biganiro tugomba kubihabwa tubihumekewe kubw'ubuntu nk'uko tumaze kubivuga. Umwami yaravuze ibintu bimwe, aravuga hano ku musozi. Ubutumwa bwo ku musozi burimwo ibigabane bitatu, ni ukuvuga imirongo 110 hano mu Matayo 7:7 ngo nimusabe bazobaha. Hanyuma isengesho rica ribandanya mu gice cya 6 yari yavuze ati nawe niwagomba gusenga 6 ariko niyo usenga uvuge 5 ku murongo w'9 ngo nuko musenge mutya muti data wa twese wo mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Twasomye imbere yaho ngo aho niho nzoshira izina ryanje. Ahari ubwoko bw'Imana, ahari urusengero rw'Imana, ahari ijambo ry'Imana, ahari isanduku ry'isezerano, aho yavugira, aho yashobora gushira izina ryayo, hari ahantu aho yari yaracaguye. Mu isezerano rishasha hariho ishengero ryaracaguwe
byatoranijwe n'Imana kandi bitwaye izina ry'umwami. Ni mw'ico gisagara, ni aho hantu, ahubwo mumbabarire, ni aho hantu niho tugomba gusengera. Ariko twebwe ubwacu turi ico kibanza, turi urwo rusengero rw'Imana nzima, kandi byanditswe hano ngo data wo uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Mateyo 6:9. Haraheze iminsi nari nicaye ahantu ku meza muri hatizera. Icyo gihe nari nasenze, ikindi gihe nagombye ko uwo mugabo nawe asenga. Ndavuga nti wa mugabo ugomba gusenga. Yego, aravuga ati mwami Yehova, ariko ntiyashobora gusenga. Yavuze amajambo make, yarababaye cyane. Ariko nimba handitswe ngo izina ryawe ryubahwe, twe uno munsi turabaza, mbega ni izina ryahe? Igihe umwami wacu Yesu yavuze ngo naje mu izina rya data kandi ntimwanyakiriye, uwundi niyaza mu izina ryiwe wewe muzomwakira. Arongera ati ubeze mu izina ryawe, amen, ibyo wampaye, izina ryawe ryubahwe. Izina riri hejuru y'andi mazina yose, ririmo agakiza no kubohoka no gucungurwa no gukira indwara. Ibyo Imana yaduhaye byose ku bw'ubuntu biri mu izina rya Yesu Emmanuel, Imana hamwe natwe, amen. Umurongo wa 10 ngo ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Mateyo 6:10. Ibi ryari isengesho iryo umwami yigishije abigishwa biwe kiriya gihe. Ndizera yuko natwe agomba kutwigisha gusenga. Muri Mateyo 21 wera ku murongo wa 21 haranditswe, Yesu arabishura. Mateyo 21:21. Yesu arabishura ati ndababwira ukuri, iyo muba muri n'ukwizera mudakekeranya, ntimwokora icuyu musukoni gusa, ariko mwobwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu kiyaga, vyoba ko. 22. Kandi ibyo muzosaba byose, ngo ibyo bizoshika, kandi ibyo muzosaba byose musenze mwizeye muzobihabwa. Amabanga yose ari ntari kuko dusenga, ariko twizere icyo dusabye. Ntitwizere Imana gusa, ntitwizere gusa ngo ijambo ryayo n'ukuri. Turabyiyumvira, ariko twizere igituma dusenga ko tumaze kuba tubihabwa n'Imana. Iki nico gisabwa kubw'amasengesho. Aya masengesho Imana izokwishura, ayigomba kwishura, ni igisabwa. 22. Kandi ibyo muzosaba byose musenzi mwizeye muzobihabwa nimwizera. Ibi rero bijanye n'ibyanditswe muri Mariko 11, no kuvuga ngo nitwabyizera tuzobihabwa. Ariko nta muntu n'umwe kandi yo kwihagira ukwizera, tugomba kuguhabwa n'umwami. Isengesho kandi biravugwa kandi hano muri Matayo mu gice c'9 ku mpera, igihe umwami yabwira abigishwa biwe. Matayo 9:37. Maze abwira abigishwa biwe ati ivyimburwa ni vyinshi, ariko abimbuzi nibo bake. 38. Nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike
abimbuzi mu byimburwa byiwe. ouvrir de très nombreux ushobora kubona imirongo myinshi ivuga iby'amasengesho, ariko ndizera yuko Imana igomba kutumenyesha uno munsi yuko amasengesho yacu atumvigwa kubera tuvuze dusemerera umwanya muremure imbere y'inyongahimana. Oya, igihe Salomo yasenze mu gihe ibintu byose byari byakozwe mu buryo buhuye n'umwami, maze isanduku ry'isezerano byari mu kibanza cyaryo, igihe ibintu byose byari byakozwe mu ngero z'uko abantu bagomba kubikora muri gahunda y'Imana. Iyo dukora ibintu byose iby'Imana yadutegetse gukora, ntihabe hasigaye ikintu kandi, ariko byose biri mu kibanza cyabyo. Aho rero turashobora kurambura ibiganza byacu twizigiye tukavugisha Imana. Imana izokwishura. Muri Luka 21 umurongo wo tuzi twese haranditswe ku murongo wa 34: Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuboregwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo, ngo uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego. Verset 35. Kuko ari kuzoshika ku bantu bose bashagaje mu isi yose. 36. Mwame mugavye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Amen. Hano umwami yabwiye ijambo abigishwa biwe, abazi ibigomba gushika, ariko ni neza ni twebwe twabwiwe n'ijambo ry'Imana y'ibigomba kuza n'ibizoza. Aya majambo abwiwe twebwe, uku kugabishwa ni twebwe, ngo nitureke imitima yacu ngo iremerwe n'ibintu byinshi gushika ku mwitwarariko w'ubugingo bw'umubiri. Twese turazi ingene ibintu bishobora kuba ari ibikomeye biremereye, umuntu bikamuremera bikamutsinda hasi bikamuryamako, ariko umwami agomba kudufasha, agomba ko imitwaro yose tuyimushirako kugira ngo ntitumene hasi, wewe azoyiremeka nitwayimuzanira twizeye. Haravuzwe neza murongo wa 34 ngo ntimuremerwe n'ukudandahirwa n'umwitwarariko w'iby'ubugingo, ngo uwo munsi ntuzobaze ko giturumbuka nk'umutego. Iyo nibaza yuko umwami ukuza k'umwami gushobora kubaho igihe n'ikindi, nkibaza imyitwarariko n'ibibabaro, novuga nti aya majambo abwiwe jewe, kumbure abwiwe n'abandi benshi. By'ukuri twotegezwa kuba maso, tukizigira Imana mu kwizera, kandi ntitureke imyitwarariko y'iby'ubugingo bw'umubiri ngo iduremere, ngo idutsinde hasi twitwararike. Oya, ariko ngo itugabe idutsinde hasi. Uwo munsi nguzoza nk'umutego, kandi tuzoba tubaye nk'abantu baguye mu mutego. Kuko 35 ngo kuko uzoza nk'umutego ku bantu bose bashagaje mu isi yose. Turazi ko uwo munsi uzoshika. Paulo yabyandikiye ab'Itesalonika ngo uwo munsi uzoza nk'igisuma mu ijoro. Ab'Itesalonika ba mbere 5 ngo kandi mwebwe, ariko mwebwe bene data ntimuri mu mwiza, mwe ntimube mu mwiza, ngo uwo munsi ubaze ko giturumbuka nk'igisuma. Mbega ibyo ni iki? Imana yaduhaye umuco, yaratumurikiye n'ijambo ryayo kugira ngo tumenye ibihe tubayemwo n'ibiturindiriye.
l'avertissement. hanyuma ukugabishwa ngo muhame muri maso rero mu bihe byose. Luka 21:36 Imana ibiduhe twebwe twese Veillez donc ngo toujours et priez. mwese mwame mugavye musenga ibihe byose kugira ngo muhabwe ubushobozi mushobore gucika ibyo bintu byose bigomba gushika, hanyuma muzohagarare imbere y'umwana w'umuntu. Ne le pouvons pas. ntitwobishobora kubwo inkomezi zacu, ariko turazi wavuze ngo ububasha bwose narabuhawe mu ijuru no mu isi. Amina, haleluya. C'est en lui. Ni muri we niho dufite ibyizigiro gushika uno munsi, ni muri we niho tuzogumana ibyizigiro gushika ku mpera. L'église. Arafise ishengero, arafise umukuku wahamagawe gusohoka, afise ubwoko kw'isi, yaremye ahera nk'uko twabisomye. ubwiwe niwe yinjiye aheraho mu ijuru n'amaraso yiwe. Amina, kugira ngo areme urushengero ku isi, acungura ishengero iryo ashobora kugaragaramwo. ngo iyo niyo ntumbero y'ukwinjira kwiwe aheraho mu ijuru n'amaraso yasheshe hano ku isi. amaraso y'umwagazi ntiyazimiye mu mucanga. amaraso y'umwagazi ari ku ntebe y'ubuntu kandi aratuvugira, kandi avuga gusumba amaraso ya Abeli. niyo atubohora, niyo adutangaza ko tubohowe, twacunguwe n'amaraso y'umwagazi. Amen. mwame mugavye rero musenga. Amen, kugira ngo muronke ubushobozi bwo gucika, kugira ngo mucike ibyo bintu byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Imana ishobore kuduha ibyo kubw'ubuntu, ntidusubire kwigerageza ubwacu, twe ntitugerageze ubwacu, ariko dusaba Imana, kandi niwe adushoboza. turamaze kubibona kuva ku wa mbere gushika ku wa nyuma. ububasha bwacu ntibuhagije ngo bukore ikintu runaka. umurongo uvuye mu ndirimbo ngo twe twari twazimiye, ariko umuntu ugororotse uw'Imana yatoranije niwe atugwanirira. nimwabaza ngo ninde, izina ryiwe ni Yesu Kristo. ni muri we niwe tugomba kugira ibyizigiro, niwe Mana nzima, niwe yabaye umucunguzi wacu. muri Yesu Kristo niho abereye amashimwe ubu n'ibihe bitazoshira. Amen, amen. turahaguruka kubwo gusenga. Seigneur fidèle, je te remercie mwami mwizigirwa, ndagushimiye n'umutima wanje wose kuba wadukoranije mu rushengero rwawe, kandi ukaba wavuganye natwe, kuko isanduku ry'isezerano riruguruye. Amen. watumenyesheje ijambo ryawe. ndagushimiye yuko dushobora kwiga mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. ndagushimiye kubwo ijambo ryawe ry'igiciro, kuko aho niho wabambiwe ku musozi w'intsinzi w'i Golgota. aho niho ishengero ryawe niho ryatanguriye, aho waricunguriye, aho waritangurije, waryubakiye. ndabigushimiye mwami. aho Isaka yatangiwe ku kimazi niho hubatswe urusengero. ibyo byarabaye mu isezerano rya kera, aho wabambiwe, o mwagazi w'Imana, i Golgota, kuri rya si y'intsinzi. ishengero ryawe niho ryubakiwe. Amina, niho ryubakiwe, niho gishingiye.
n'amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyiza niho rimatiye ku gikorwa c'igorogota. Mwami ndagushimiye, wagombye kuturongora gushika kure ukatwihishurira nko ku ntango ugusengwa n'ubwiza ni vyawe, udushiremwo ukurindira kuzuye, uturememwo inyota y'ibwina, utugire urushengero rwawe aho wihishurira, uduhezagire mu migisha y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.